ego hama conseil impanuro ushobora gutanga kugwaruka abajene abakobwa n'abahungu muri bino bihe turimwo ni bihe usanga umuntu ashobora kurabisha amaso akaraba ibyo ariko arabona akabona ko umenga nibyo byoba byiza mugabo ikintu cya mbere umuntu akwiye kubanza kuraba no kuraba mbega ujya muntu aramfitiye umugambi nyene no aramfitiye umugambi kubera ko ushobora gusanga wiyumviriye umuntu atagufitiye umugambi ugasanga ejo uciye utangura kwiyumvira utangura kuregreta ugasanga nibyo wari umwe cyangwa n'umugambi wari urimwo ntushitseko bivanye n'uwo mwahuye kuko abantu benshi buno munsi barahuye n'abantu barabagirira nabi ku buryo ahuye n'uwundi muntu acabona kumenga uwahuye ni nka wa wundi yahuye nawe ubwa mbere. Ikintu rero akwiye gukora ari umuhungu cyangwa umukobwa dufate nko ku umukobwa arakwiye kuraba mbega ujya muntu afite umugambi nyene mwiza imbere yuko tuja mu bindi. Umuhungu nawe akavuga atoke jewe nakunze ujya muntu ndabona ko bimeze uku cyambere ukamwiyumvamwo kumva yuko nyimbura umuhungu cyangwa umukobwa ukamenya ati jewe ubuzima bwose nzobana nawe tuzoba turi kumwe tuzobuba muko nyene kuko nagoma ndahubwire ko nta byama ari bimeze neza. No musi urashobora kuronka akazi ugakora bikagenda neza ejo ugasanga akazi karahagaze mugabo ni byiza ko mumenya ko bana cagiye akazi kadahari n'igihe akazi gahari hama mukabandanya uko. Abigeme nje kubahereza impanuro ku by'ukuri abigeme ba kino gihe bashaka we bakubonye warongowe cyangwa bakubonye ngo ugire mariage nabo bagaca bashaka ngo bagire mariage. Oya suka ahubwo manza witonde uraburya muntu mugire mariage murabe yuko mubana by'ukuri yoba ari umugabo wawe by'ukuri muzobana kubera abajene ba kino gihe hariho umuntu aza afise intumbero kanaka yo kugira mariage ariko imbere mugashobora kurekana onya wewe uri umuntu w'umwigeme aba yakononeye ubuzima kubera uzi ukore mariage uzi yuko umuntu muzokorana mariage muzobandanya urugendo mpaka azokubera ise w'abana nawe ukamubera mama w'abana. Byukuri ibyo onya je nibyo no hanura abigeme ba kino gihe hariho abantu bishakira amafaranga bishakira jewe nibere mu buzima bwiza. Oya mu kuja mu buzima bwiza hari gihe ushobora gukunda umuhungu ataca afise ariko kujya kuntu mumvikanye kujya kuntu mwakundanye Imana ikanabahezagira. Imana imaze kubahezagira ahubwo kubera bamukunze ataca afise urukundo ahubwo rukabandanya ariko ujyanye wakunze afise ayo mafaranga mujyana ikirori mugiriki ugaca usanga ubuzima ubwo ari karakujana wewe hari gihe mbese yokononera n'ubwo buzima bwawe umukobwa ariko raba neza ahari urukundo abariho ushobora kuguma urabe nawe uwo muntu mugiye gukorana ubukwe cyangwa mugiye gukorana mariage yuko ariwe muzobana ubuzima bwawe bwose. Kandi gose kuri inosi uri wa mbere nkunda cyane kandi nagomba ndakubwire yuko havuye Imana ni wowe ukurikira naho yoba amafaranga sino yakunda nkuko ndagukunda wewe uruwo nkunda gose ku mutima wanje sinshobora kumara n'umusegonda umwe ntakuboha. Nakupenda sana.
ndagukunda disi, wambereye umugisha, wambereye umugabo mwiza, wambereye umugabo nkuko ntari niteze abandi basore bose. Ndagukunda cyane kandi nawe urabizi.